Reka tubifurize kugira ijoro ryiza kuri mwe mwese muherereye ijya n'ino muri ko mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muherereye ijya n'ino ku migabane y'amakungu yakorewe abaherereye mu karere k'ibiyaga binini, kandi namwe muherereye mu gihugu cyacu cyiza c'Uburundi turi ku igenekerezo rya 26 ndamukiza 2024. Tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye ijya n'ino, cyane cyane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyondeko, uracubona akazogera ufyondeko, amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru abagizwemo uruhare n'itsinda ry'abamenyeshamakuru bacu bibanga ndetse n'amasoko yacu y'ibanga. Aho amakuru yacu yibanda muri politiki, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini n'imibanire y'ibihugu muri rusange. Amakuru tukaba turebera hamwe amakuru abagezweho ari kuvugwa kuri izi saha z'isambere. Turi isambere zuzuye neza. Munyemerere twihuse cyane twihute mu makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abatari bakeya abibazaga ibibazo bigiye bitandukanye, dore ko n'abamenyeshamakuru babajije umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye aho indege Burundi Airways aho yaba yaragiye, mugabo basubizwa ko iri mu igaraje, ngo iri mu igaraje, ariko ibyo si byanyuze abene gihugu nkuko bakomeje kugenda babigaragaza. Abatari bakeya mu banyepolitike bashimangiraga ko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yanyuruje iyi ndege ya Burundi Airways. Ni mu gihe igihugu c'u Burundi mugabo kitagira indege nk'ibindi bihugu nka Rwanda ndetse n'ibindi bihugu nka Tanzania Air n'ibindi bihugu bigira indege zikora ingendo mu kirere ndetse zikora ingendo mu kirere zitwara ibintu n'abantu. Ibyo ngibyo abamenyeshamakuru babibazaga umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, ariko nibaca bishugwa inyishu ya nyayo kandi ibanyuze. Amakuru yasohotse ni amakuru avuga yuko igihugu ca Kongo n'ubundi nkuko mubizi ko iki gihugu gikorana gifitanye imikoranire iri hafi n'igihugu c'u Burundi. Biri kuvuga ko igihugu c'u Burundi kigiye kugura indege nshasha ya Burundi Airways igiye kugikorera ingendo ahariho hose kw'isi. Ibi ngibi bakaba bari gusesengura yuko bizongera ubukungu bw'iki gihugu c'u Burundi ndetse bikongera n'iterambere muri rusange. Ariko ku makuru dufise, iyi ndege n'ubundi kugira igugwe bigiye gutegwamo inkunga ikomeye cyane n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi, bivanye nuko igihugu c'u Burundi nacyo kiri gufasha bikomeye cyane igisirikare ca leta FARDC mu kugira ngo birukane ndetse banarwanye umuhari wa M23. Ni amakuru dushingira ko tuvuga yuko bivanye n'amasezerano ari kuba hagati y'ibi bihugu, nubwo amakuru ya politike biba bigoye ndetse binagoranye cyane, mugabo igihugu c'u Burundi kugira haronkwe amakuru fatika kuri iyi ndege igiye kugugwa aho izagugwa nibipfa kuba vyoroshe, mugabo ariko amakuru adushikako ni amakuru akomeye cyane. Biri kuvuga ko iyi ndege n'ubundi ari amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye guhabwa iki gihugu c'u Burundi, bivanye nuko Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi yari yaremereye igihugu c'u Burundi mu kuba azayiterera inkunga ikomeye cyane, mugabo yo kuba yakwigaranzura ubukungu bukomeje gukoroka muri iki gihugu. Ni bamwe mu banyepolitike ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga yuko iki gihugu c'u Burundi bivanye n'intambara kirimo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitoroshe cyane, yuko igihugu c'u Burundi ubukungu buri guca bukoroka bivanye nuko igihugu c'u Burundi kiri gutakaza ibintu byinshi muri iriya ntambara, haba abasirikare b'igihugu ndetse n'ibigwanisho bigiye bitandukanye byaguzwe n'igihugu mu mahera y'igihugu c'u Burundi. Ivyo ngibyo nubwo babivuze batyo byakomeje gutrendinga ku mbuga ngurukana bumenye. Leta y'u Burundi nta kintu yavuze ndetse nta nicyo yatangaje kuri aya makuru avuga yuko igihugu c'u Burundi gikomeje kujya mu iteranyuma ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukomeje kugenda busubira hasi. Ariko ku makuru akomeye cyane nuko igihugu c'u Burundi cyari kizi ivyo gikora, ndetse bikanavugwa yuko ndetse ari inyungu z'umurenge
z'umurengera zinjira muri iki gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi rero amakuru akomeye cyane bikaba biri kuvugwaho yuko atari ibyo byonyine, atari iyo ndege igiye kugurwa yonyine, ahubwo ndetse n'ibitwaro bya kirimbuzi. Ubwo ni ukuvuga ko ari ibigwanisho bya gisirikare, ibigwanisho harimo imodoka z'intambara ndetse n'indi miduga igiye itandukanye, harimo iya gisirikare ndetse n'iyo mu nzego za leta. Bikavugwa yuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kigoswe bikomeye cyane nk'uko biri kuvugwa ko kirinzwe bikomeye cyane, dore ko abasirikare, abapolisi ndetse n'imbonerakure abo bose barinze iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Burundi. Bikavugwa yuko rero ahangaha impamvu kirinzwe ngo ari uko bari gukora imyiteguro ikomeye cyane yo kuba bakwakira ibyo bikoresho nk'icyo bakwita mu ndimi z'amahanga gift. Bikavugwa yuko leta ya Kongo n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa bufite uruhare rukomeye cyane mu kuba Uburundi bugiye guhabwa n'ubundi iyi mpano y'amafaranga kugira bubashe kuzana indege bwatumije buri gukoresha ijya ku migabane ya kure. Bikavugwa yuko byanzuwe neza ko iyi ndege igiye kugurwa, ariko batavuze neza amatariki iyi ndege izashika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru yari ari kuvugwa ngaha meza ku Barundi ndetse n'abenegihugu muri rusange. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru. Biri kuvuga ko General Prime Niyongabo hari hiriwe hahwihwiswa amakuru avuga yuko uyu nguyu ngo aratembagazwa ku butegetsi bwo kurongora igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye no kutumvikana bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko General Prime Niyongabo ibyo ngibyo arabihinyuza cyane, ndetse yanavuze yuko abo ngabo ari ukuba bashaka kumusebya. Anavuga yuko inshingano zikomeje kandi akomeje kunoza inshingano ze neza no guteza imbere igisirikare c'u Burundi mu iterambere ndetse no mu ikoranabuhanga muri rusange n'imyimenyerezo ikomeye cyane. Ahubwo ibyo abitangaje ari ntare rushatsi, nubwo amakuru yaje avuga yuko ibi ngibi nabyo byavuye ntare rushatse. Ariko ku makuru dufise yaturutse mu masoko yacu y'ibanga, nuko ibi ngibi ari ukuba umunyepolitike bikomeye cyane bari kwanga kugaragaza ko bakomeje gushwanashwana hariya mu gihugu c'u Burundi, dore ko hakomeza kugenda havugwa amakuru menshi asohoka ngaha ntare rushatse mu mugwa mukuru Gitega. Ivyo byaje nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yari yagiye mu nama hirya no hino, ndetse hatangazwa amakuru akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ko yahiritswe ku butegetsi, yatewe kudeta. Ibi ngibi byakoze ku mutima umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndetse anagaruka vuba na bwangu, dore ko yahise ajya kuri radiyo y'u Burundi atangaza ko nta cyahungabanya ubutegetsi bwiwe, ndetse anashimangira ko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye uzwi ku kazina ka Neva, ashimangira amakuru akomeye cyane avuga yuko ari intare kandi intare iba yiturije. Ubwo yari ari gutanga gasopo ku babigerageza abo ari bo bose. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru nyuma yo kuva kuri ayo makuru ya General Prime Niyongabo ahinyuza ibyiriwe bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ahubwo twihute cyane tujye ku mpunzi z'u Burundi ziherereye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'iziherereye muri Kenya. Ibi ngibi bakomeje kugenda batangaza amakuru akomeye cyane bavuga ko mugabo izi mpunzi zitamerewe neza. Ibi ngibi bakabishinja leta y'u Burundi bavuga yuko ikomeje kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abenegihugu bafashe ubuhungiro bivanye n'umutekano muke wabarizwaga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikavugwa yuko izo mpunzi z'abarundi zimerewe nabi nyuma yuko leta ya Tanzania izihatiye gutaha mu gihugu c'u Burundi, zigahinyuza zikavuga yuko zitata mu gihugu c'u Burundi bivanye nuko ngo bafise amakuru yuko nta mutekano na mukeya
uriyo kandi ngo abagezeyo bahungutse bafatwa nabi ndetse na serivisi za leta abahabwa, ngo ku bw'ibyo ntabwo bataha mu gihugu kimeze gutyo cyuzuyemo amacakubiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Izo mpunzi zishimangira neza ko zishimangira HCR zivuga yuko mu gihe zizataha mu gihugu c'u Burundi ari igihe amahoro azaba yaragarutse mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'igitugu aribwo bwa Neva bashakaga kuvuga bwaravuye ku butegetsi. Benshi kandi bakomeje kuvuga yuko impamvu izi mpunzi zidataha ngo ari ivyaha ngo zishinjwa mugabo. Abatari bakeya bakibaza batese ibyo vyaha babikoreye hehe ko igihugu c'u Burundi n'ubundi kugira impunzi zifate ubuhungiro mu bihugu bibanyi by'u Burundi n'ubundi ari umutekano muke wari wiganje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikavugwa yuko rero ari politike ya Neva mbi ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi ndetse n'umwanya ku mwanya. Bakavuga yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi n'ubundi umutekano ukomeje kuba mukeya. Ibyo babishingira n'ubundi kwiturika ry'amagrenade akomeye cyane yabereye ngaha hariya mu gisagara ca Bujumbura. Bikavugwa yuko n'ubundi umutekano ukomeje kuba waba mukeya mu gihugu c'u Burundi, dushingiye kuri Ligiteka ndetse na Loni, akanama gashinzwe umutekano kw'isi kashyize igihugu cy'u Burundi mu bihugu bidafite umutekano uhagije bivanye ngo n'ubutegetsi bw'iki gihugu butitwara neza kandi nabwo bwijyana mu bikorwa bibi byo guhungabanya umutekano w'abene gihugu, cyane cyane ko bashimangira amakuru akomeye cyane nka Ligiteka bavuga yuko utumvikana n'ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu c'u Burundi ahita apfa cyangwa se akaba yarungikwa mw'ibohero nk'uko Ligiteka ikomeza kugenda ibitangaza. Munyemerere twese cyane tuve ngaha mu gihugu c'u Burundi twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Yoweri Kaguta Museveni umukambwe urambye ku butegetsi bikomeye cyane hariya mu gihugu cya Uganda nawe yagarutse kuri ibi ibibazo igihugu cya Kongo gifite ndetse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiriko biraberayo. Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko ikiri ngombwa kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakagombye gukora ari ukwinjira mu nzira ya diplomasi ndetse no kwicarana ku meza amwe n'umuhari wa M23 bose bakaganira ku bibazo bihari. Ariko Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje kandi ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi anavuga yuko igihugu cy'u Burundi kiri kwivanga mu bibazo bikomeye cyane bya Kongo, gitanga ubufasha ku gihugu cya Kongo ndetse no kurwanya abene igihugu aribo yise M23. Yoweri Kaguta Museveni arakomeza avuga amakuru akomeye cyane avuga yuko ibi bizarangira igihugu cy'u Burundi kiguye mu mutego ukomeye cyane watezwe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Yoweri Kaguta Museveni abenshi bavuga ko ari umuhanga mu bya politike, dore ko yashinje igihugu c'u Burundi mu kwibasira inyukomuntu hariya mu gihugu cya Kongo, dore ko igihugu c'u Burundi gifatanyije n'igihugu cya Kongo mu kuba bari kwirukana uyu mutwe wa M23. Ariko umutwe wa M23 nk'uko ukomeza kugenda ubishimangira uvuga ko ari abakongomani bagahawe uburenganzira nk'abandi abaribo bose nka mu gihugu ca Kongo. Bavuga ko bimwe uburenganzira ndetse bakanibasirwa bikomeye cyane abo mu bwoko bw'abatutsi hara muri Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Abo mu bwoko bw'abatutsi batatse bikomeye cyane ubwo igisirikare ca Kongo aricyo FARDC ndetse na Wazalendo, Maimai na FDL ndetse na Nyatura, imitwe yose umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi atera inkunga yigabije abaturage bagatemagura abaturage ndetse n'inka zabo n'amatungo yabo bikomeye cyane. Abangaba baratabaje bikomeye cyane ndetse amahanga akomeza kugenda yiyama ibikorwa bibi biri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako kandi bamagana ubwicanyi buri kuhabera. Amahanga asaba ko habaho inzira ya diplomasi ndetse no kumvikana
kw'izi mpande zombi zihanganye ari rwo umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC ubwo n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Yoweri Kaguta Museveni arakomeza yihanangiriza ndetse anasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu kuba yagira uruhare cyane mu kuba yaba umuhuza kuruta uko yakomeza gushora akaboko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no gutiza umurindi intambara. Yoweri Kaguta Museveni yongeyeho amakuru akomeye cyane anavuga yuko intambara zitubaka ahubwo zisenya. Uyu mukambwe umaze imyaka myinshi ku butegetsi bw'igihugu cya Uganda, nubwo avuga ibi ngibi ariko nawe bakomeje kugenda bamuveba bavuga ko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu, nubwo ari umuhanga kandi akomeje kugira inama ibi bihugu byiganjwemo intambara hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yoweri Kaguta Museveni abatumvikana n'ubutegetsi nabo bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mukambwe igihe kigeze kuba yarekura ubutegetsi n'abandi bakayobora. Ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda bavuga yuko Yoweri Kaguta Museveni ari guhanga utuntu n'utundi two kuba yakora amariganya mu matora azaba mu minsi iri imbere yo kuba yakwiyongeza akongera akaba umukuru w'igihugu cya Uganda. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bumvikanye banenga ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni bavuga yuko ubuyobozi bwa nyabwo bwakagombye kuba bwarekura ubutegetsi nka hariya mu gihugu cya Uganda. Basaba ko Yoweri Kaguta Museveni yarekura ubutegetsi akareka n'abandi bakayobora, cyane cyane ko ngo ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ubwicanyi ndetse ngo n'umutekano mukeya. Ariko abaherereye muri Uganda bashimangira bavuga yuko Uganda irangwa n'umutekano ndetse n'amahoro ashingiye ku gisirikare UPDF bashimangira bavuga yuko igisirikare cya Uganda UPDF cyubatse ubushobozi bukomeye cyane. Bakavuga yuko abaharabika iki gisirikare ndetse n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni ari abanzi b'igihugu. Abavuga rumwe n'ubutegetsi bo barashimangira amakuru akomeye cyane banavuga yuko Yoweri Kaguta Museveni ashoboye kuyobora igihugu cya Uganda bivanye ngo naho yagikuye kimajije kugera kure mu byo ubukungu, dore ko igihugu cya Uganda muri bihugu bya East Africa Community nacyo gikomeye mu by'ubukungu. Munyemerere twihuse cyane tugaruke mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tujye ku byo Bertrand Bisimwa uhagarariye umutwe wa M23 akaba na perezida w'uyu mutwe ibyo amajije gutangaza ku rubuga rwe rwa Twitter rwahoze rwitwa Twitter ubu rukaba rwitwa X. Atangaje amakuru akomeye cyane avuze ko nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwinangira mu kuba bajya mu nzira ya diplomasi, yavuze ko rero umutwe wa M23 udahwema mu kuba wagaragaza uruhande ubogamiyeho no kuba bashyira hamwe mu kuba bakubaka igihugu cya Kongo ndetse kikava mu icuraburindi nk'uko yabyise, kuko iki gihugu yavuze yuko bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwayoboye iki gihugu. Yavuze yuko iki gihugu cyiganjemo intambara za hato na hato, bityo abaturage bakicwa abandi batavuga n'ubutegetsi rumwe bagafungwa. Ibi ngibi yavuze yuko rero bigomba kurangira. Yahamagariye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwose mu kuba bakwicara hamwe nk'abakongomani muri rusange bakubaka ubutegetsi bukomeye ndetse n'igisirikare gikomeye. Yashimangiye amakuru avuga yuko M23 itazahwema kugaragaza uruhande ibogamiye yuko ishaka amahoro idashaka intambara, kandi yavuze yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagahagaritse ibikorwa bibi buri kuba bwakora nga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko yashimangiye amakuru akomeye cyane avuga yuko ubutegetsi bukomeje gutiza umurindi imitwe yitwaje intwaro yasize ikoze jenoside mu Rwanda.
Rwanda. Mata 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ariwo mutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda ugahungira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bavuga yuko uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka isaga 30 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko uyu mutwe wateje ibibazo bikomeye cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ukomeje gutuma habaho urwango hagati y'abakongomani ndetse no kumobiliza ndetse no guteza imbere ingengabitekerezo ya jenoside no kuba bakwibasira inyo ku muntu ishingiye ku bwoko no gushaka guteza umwiryane mu bakongomani. Ibi ngibi barabishingira ko umutwe wa FDLR ukomeje kuba watiza umurindi bikomeye cyane n'iyindi mitwe hariya mu kugira nabi abo mu bwoko bw'abatutsi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko Lawrence Kanyuka agenda abitangaza. Ariko yavuze yuko imigambi yabo mibi ndetse n'icyo ishobora kubagezaho, icyo yashimangiye nuko umutwe wa M23 uri maso mu kuba barinda abaturage b'abakongomani muri rusange. Yashimangiye ko M23 itashingiye ku moko ndetse itarobanura ku butoni nk'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nayo makuru yaragezweho. Ciao ciao.